Sheri kumenga uri mu bibazo cyane nibi. No, oya nta na kimwe gusa nibatse ko atawundi umuntu afata ubona. We nakubwiye mama nta uriho abakozi ntabariho na musaza nje nta uriho yani nta numwe ari ngaha. Sheri ndarusha nimba uzi kora aho biva naho bikera ndarusha kandi cyane. Umva urushe gusumba jewe. Umukino turimo nabonye katariwo kagakino kararuhisha. Sheri utahure yuko ko bariko barakurondera sinzi ko ico ukizi. Nayibonye ku mabarabara hose nabonye ko ndi wanted ndiko ndaronderwa kandi bikaze. Na niyo mpamvu je naguhamagaje ko ngaha sivyo. Sheri nabundi buhungiro ndiko ndabona simbona ko nshaka kujabuka ngo ndarenza umupaka wa Burundi hose nabonye ko ncamfatwa sawa ariko sindabona ubundi buhungiro bwahandi nshaka kugenda. Sheri humura sivyo Sheri no kumenga urihebuye rega nanje ucunshira mu bibazo rega nagusavye kera iyo ndatuyikureyo none ubuhungiro bwanje nawe ubona buri ko buragenda he Sheri please ndagusavye umbarire. Sheri ibyo byo gukura yinda sibyo turimo uruko rabyumva kandi je sindiko ndafyina uruko uranyumva hama je ndafise umupango sinzi ko wo ukunda vuga ndavyumva rero mugihe bariko barakurondera nashaka uzoze tubane mu cyumba. What? Iyo ngira rurasheri oya iyo njya ndumva kirura mbwira impamvu ushaka kumbwa ko dushaka kubana mu cyumba mbega mu cyumba cyawe nta wundi muntu yinjirayo. No nta wundi yinjiramo Sheri. Sheri ni paracetamol wavanze na kinini warose urabonye rero kugomba mfatirwe ngaha nyene ko nje ibyo ndiko ndavuga nturi byumva. Sheri bica bigenda gute? Je ndabimenye uko ndabigenza ntangorane nimwe. Sheri kibazo cyo kujya kizogenda gute? We ibyo byose bye bindekere ndekera jewe uyu munsi ugize kabiri sindafungura none bigende gute? Sheri tugende basufungura. Sheri numva n'inyota ariko murakwasi kino kimwe mvuye mu rasizo kwandika muhira ko ngiye kandi mama ntaziyongeye iri rigize kabiri kuva papa apfuye sawa ngenda kandi asize mbwiye umuvyeyi kandi mama nawe arapanika cyane nambaze no kumugwaza n'umutima ariko mumara kubaza ikintu kimwe ishitse hano utekekanya ko nzohava ryari bino bintu ko hanze hose byamaze kumenyekana naho ncarukira naho ndi bugende aha nzohaba gute ngomba umutwe. Sheri ambiriza ko buri ngaha yani novuga yuko kurose umutekano cyambere na mbere naenda gukumva kandi ndaryohewe kuba ndakubona nk'ubu nabura ikiro kubera wewe nk'ubu urabona ko umwana yamaze gukura urukura byumva no umaze kuvuga yuko ko wewe ufise ubwoba Sheri humura nta bwoba ngaha. Shingomara kubwira ikintu kimwe ico niko ndakwaza ndikuca uracumba kuva ngaha muri no rukoko iwanyu kuva muri kino cumba sawa mbenzo ubaho gute? Sheri bizoyira kutokiramvanga wewe bindekere. Sheri nakwari ikintu kimwe iyi ni paracetamol wavanze na kinini ariko reka byose ndabikora kuko ndabizi no game ni watangu kuyinjizana. Kanzanyira amazi yo mpamvu rero ushobora kubindekera jiye. Kanzanyira amazi yo kunywa.
umeze neza wenyine she ndabona ko ndi mu buroko hani nko kumva ndi mu kasho numva ntisanzuye neza isanzure nisanzure she uravyumvamo urumva ko ugiye gukingira ubuzima bwanje uravyumvamo ariko icyo nakubwira wazama wibuka ikintu kimwe uzibuka ko ari washize mu rukundo bituma naje ndagukunda sawa ubu ndi mu bwami bwawe Chérie, ijambo nakubwiye ndazi ko giyebuka. Sawa? Je ndagibuka. Ijambo nakubwiye reka mfate ubwami twateguye kubamo kari ubu buri ngaha. Aha turi mu bwami bwacu. Sawa? Ariko nanje uzunyubahirize, uzumfate nk'umwami ndagufate nk'umwami kazi. Uzundinde kuko ngaha ndi mu birimba ndi mfata turi nko kukwirimba. Sawa? Uzundinde akoza kungira nabi. Ndabigusabye. Chérie, nawe kugira nabi kuko iyaba je nashaka ko bakubwira nabi sinari ku telefone uze ngaha. Ababishanyi benshi bari kumurikirana ariko ko bigenda kose ndiko ndasenga Imana yanje kandi azi hari umunsi bizokonde. Nuko wayamaze kandi nashaka kunywa. Seri undinde kumvukisha ibintu byinshi kuko ngaho umenye yuko aha turi nko mu buhungiro uravyumva kandi utekane umva amahoro siko cyane rwose reka maze nduhukishe maze nduhuke. I love so much baby. Ariko umanzu sase kwanza gananje ndamushi urarusha nta kibazo byose ndabikora mama nze ntwari gikombe genda byose ndabikora sawa byose ndabikora shango washashe neza. Yes, I love so much baby. Chérie, babira sokuru baje umukinyi ndasubije nyine wa akana kameze neza mu nda ameze neza umva kakina neza sawa sawa shit kwa matendo okerera sawa wabuzata umuntu mahari kandi kuri portail ugaye ndagusaba ikintu kimwe uko muri makini sawa n'abantu baza ngaho umvirize nuko umengo urafite ubwoba na umvirize ubwoba bwatango bugabanuka sawa ariko gusa cyo wari wamishije no kumva sinamenye ibisi nzomara ngaho cyane sindabona kandi ahandi hantu nzocanja mvuye ngaho shiri ibyo byose bindekereje ndabikwerekeye sawa nta kibazo. I love so much. Be quiet. Maye. Yeah. Na hageze. Ko hageze. Nire nko mbatemye ari kibi n'abankozi. Nabategeje umwanya muremure umva rero. Wa mu mabuja muramuzi. Umwe yagera kuduha diri yo gushimuta igikobwa. Iyo diri tukayanga kwera amafaranga duhaye make. Ndamwibuka. Uramuzi uwa ndamwibuka. Muri yanzu nziza hariya Bonyago gitari ya hepfo. Ndamwibutse navuye. Bivanye no kunero yavuze ati nkunda akazi kanyu. Uranyumva ari? Banzu rindire umva. We burazi ko mbambika neza raho reba ukuntu wambaye.
hejuru hasi no hejuru birasa ariko n'ingufu zanje yoba wakoze ndavyumva sawa rero inkweto nambaye ndemera nkasa nabe ko mwe mukabaho neza tanga akazi imani tanga akazi twe nta mwanya wo gutakaza gitiri yakuzanye bana none muranegeka ntushaka amafaranga turakeneye yatumye dushika hano umva rero uriya mugore yamaye amafaranga miliyoni 10 ndi miliyoni yaraduha miliyoni 5 yoba miliyoni 10 hari igitipe cyamutera igitipe kigishenze bandi gisimbira ipitanganyika gihimbiri wabyo ndakumva akoze imisi tubonanye ko nta musi ndabona ufata no ku cyatsi ndazukunda ibimogi ubago ibani hatari barake bazofatira hagatoye wewe burashira ubwenge kugiye manze bwaye na mayeri umenyera misi yose mpibipisi umva rero ndakumva bose urazi umupanga abantu wishe urabibo ndibuka tanga akazi 10 miliyoni 10 ndibaza kuri urukweto ndaruhindura mu mwanya kira gitipe tugishimute tukirangiza tugikuremo kubera yuko cyamutereye inda umukobwa kandi uriya mugore afite cash afite amafaranga menshi rero bivaye n'ukuntu yiciye abandi bagore urazi ko umugabo we wari hanze yavuze ko tumukuramo umwana we ntasebe mu muryango uri tayari ndakumva yatanze angahese miliyoni 10 idiri no kuyica uwo muhungu yatende umwana we ariko yawo bwa mbere turanza tumutware hanyuma tuzica inyuma yampaye avance ya 5 miliyoni yasinyiye sheke nuvuga miliyoni 5 zisigaye tujya kwitora akazi karangiye rega impamvu nkubwira uko nuko ari wowe nemera iki gitipe nuko wabwo nzaguhidurikira gikunda amatabi cyane cyane